muri bwa butumwa bushikirizwa n'abenegihugu bavuga ibitagenda neza, babushikiriza indongozi zitandukanye za kino gihugu. Hariho ubutumwa bwashikirijwe abo hejuru cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bw'ikinyoma. Ubwo butumwa bwashikirijwe n'uwitwa Minani Martin Batazira Jacques Suleiman, ni umurundi avuka i Muyinga ariko aba mu bwiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho yibwiriye nyenicubahiro umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi. Akavuga yuko yayibwe n'umukozi n'umwenegihugu wo muri Tanzania atavuze izina, ariko ngo afatanijwe n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngaha mu Burundi. Ayo makuru rero murumva ko yaraba umukozi w'urwego rw'igendereza yaciye akorwako amatohoza yimbitse, kuko barakunze kubabeshera abakozi b'urwego rw'igendereza bagomba kubashira mu bikorwa vy'amanyembwa bitandukanye. Haciye haba rero amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwenegihugu barabe koko ivyo yavuze ari vyo, hanyuma basanze ari vyo uwo mukozi cane cane umukozi w'igendereza afatwe abihanirwe nk'uko inkozi z'ikibi zose zigenda zirahana. Hamaze rero kuba amatohoza yimbitse, vyabonetse yuko ubu butumwa yatanze cari kinyoma, kuko ntiyigeze yibwa n'ifaranga na rimwe, kandi ntiyigeze na rimwe atanga amafaranga yiwe ngo ahereze uwo Mutanzania canke uwo mukozi w'igendereza, mbere ntibanazinanye. Abajijwe rero icatumye abigira gutyo, akubahuka gukora ibidakorwa, kubeshanya n'icubahiro mukuru w'igihugu, burya hari abantu barinda. Yishuye avuga yuko yari yabitumwe n'abandi bantu babiri. We wamurondeye ni umugabo yitwa Bigirimana Kelly, uwo nawe akaba nawe nyene yari umutumwa, yari yatumwe n'umupfasoni w'umupolisikazi igisongerezi yitwa Ndayikengurukiye Divine, asanzwe akora mu gipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara. Uyu rero akaba asanzwe afitaniye ibibazo n'uwo bubakanye, umushinga ntahe wiwe yitwa Boaze Mugisha, akaba ari we rero akora ngaha mu rwego rw'igendereza. Basanzwe bafitaniye amatati ku buryo urubanza rwabo rwo kuvana rusanzwe ruri muri sentare y'intango ya Gihosha. Yimirije rero kubahukanisha iyo sentare, ari naco gituma uyu mupolisikazi yagerageje, kuko ibi yagize yari incuro igira gatanu amurementaniriza, kandi aho hose yagiye aramererwa nabi amurementaniriza kugira ngo urwo rubanza rwabo rwo gutandukana binyaruke, kandi bace ahanini agurisha amatungo yiwe, yavuga cane cane inzu yiwe n'ibindi vy'amatungo basanzwe bafitaniye. Rero uyu mwene kwiyumvira umugambi n'uyu mukenyezi, ariko urumva ko mu kuwushira mu ngiro yatumye wundi mugenzi wiwe Kelly, uwo nawe akaza kurondera uyu ari nawe yaciye ashikiriza ubwo butumwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ubu rero bose barafashwe, yaba uyu mupfasoni Divine, yaba uyu Kelly wa mbere yatumye bwa mbere, yaba n'uyu yatumwe ubugira kabiri ari nawe yashikiriza ubutumwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu. Bose bariko barakorerwa, idosiye yabo iraheze ngaha, baca barungikwa mu butungane kugira ngo nabwo bakubite intahe mu gahanga, kuko murumva yuko bakoze ibidakorwa, kuza kubesha nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, bakongera bakabeshera n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngo niwe yagiye muri ubu bubisha bwo kuja kwiba. Aha rero ico twovuga dufatiye kuri ibi vyabaye, bwa mbere ho no kubwira abenegihugu yuko kwereka abenegihugu yuko ubutumwa bwabo bashikiriza indongozi zitandukanye ko burashika kandi burakorerwako. Akarorero naka kuba ubutumwa n'ubwo bwari ubw'ikinyoma. Babandanye rero batanga ubutumwa bwabo bavuga ivyo babona bitariko biragenda neza. Izo ndongozi zose babona ko zitariko zirakora neza ibikorwa zategerezwa gukora,
zitariko zirarondera koko ineza y'umwenegihugu babandanye bazirega bakoresheje buriya buryo twabahaye. Twarabivuze igihe twari twarungiswe gutanguza turiya dusanduku two ku makomine, abenegihugu nibabandanye bavuga ibitagenda neza, ariko ibi rero nce ndabivuga mfatiye kuri ibi vyabaye, kandi no mu gutanguza kiriya gikorwa twari twabivuze muri ariya masanduku canke mu matelefone y'indongozi zitandukanye, kirazira gucishayo ibintu vy'ibinyoma vyo kurementaniriza abandi, vyo kuremeka intebe ishushe abandi, kirazira kikaziririzwa kubicishayo. Kandi ababikoze murabona ko baca bafatwa, hanyuma bagaheza bakabihanirwa, kuko kuza kubeshera abantu, kuza kwambika ibara abantu, kubarementaniriza, kubaremeka intebe ishushe, ivyo ni ivyaha bisanzwe bitekanijwe n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Abenegihugu rero babandanye koko barega ibitagenda neza, banavuga mbere uko babona vyogenda, ko nabo nyene barahamagariwe guterera, ariko birinde kuvuga ibinyoma, kuza kubeshera abantu, kuko bazoheza babibazwe.